impande yawe, impande yawe hari imfizi y'intanzi yaramaze no guhotora amahembe kandi yabikiwe wewe, yabikiwe wewe. Imana yacu yera ihabwa icyubahiro. Asubiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami w'umukiza wacu. Ngomba rero tudatevye dusoma amajambo y'Imana hariya mu gitabo c'Itanguriro. Igitabo c'Itanguriro igice ca 22. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa mbere, ngasoma amajambo atari makeya ngeze ku murongo wa 19. Ndaza kugerageza gutwara neza umwanya, ndawukoresha uko bawumpaye. Abadushiriye Bibiliya mu Kirundi ku mutwe w'amajambo banditse ngo Imana igeza Aburahamu, yamugerageje, yaramugejeje. Havuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igeza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati sabwe. Iramubwira iti jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu c'i Moriya umutangireyo w'ikimazi cyo guturirwa ku musozi nzokwereka. Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira ibyo kwicarako ku ndogoba yiwe, ajana na babiri bo mu misore yiwe imukorera na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuje inkwi zo guturira ikimazi, ava hasi aja hahana Imana yamubariye. Ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso, abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo misore yiwe imukorera ati nimurisigarane iyi ndogoba hano, twe n'uwo mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Aburahamu yakira za nkwi zo guturira ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita. Nuko bombi barajana. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwishyura ati ni iki ga mwana wawe? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama wo gutanga kw'ikimazi cyo guturirwa uri hehe? Aburahamu aramwishyura ati erega mwananje, Imana yonyene irironkera umwagazi w'ikimazi cyo guturirwa. Nuko bombi barajana, bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranyako za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu atuma ukuboko, yakira ya mbugita ngo akerere umwana wiwe. Maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mw'ijuru ati ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sawe. Aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu,
kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata iyo ntama ayitanga ku kimazi cyo guturirwa mu gishingo cy'umwana wiwe. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga gushitsa n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mw'ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati, ndirahiye niko Uhoraho avuze, kuko z'ivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi n'urubyaro rwawe nzoruha kugwira rungane n'inyenyeri zo kw'ijuru, kandi n'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzotsindira ibisagara by'abansi babo, kandi mu rubyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho ya misore yiwe imukorera ivi, baritegura basubirana nawe i Berisheba, kuko Aburahamu ariho yaba nyene. Haleluya. Dusomye amajambo atari make, ariko nagomba gusa ko twiyumvira kuri iki gikorwa Aburahamu yakoze cyo gutanga Isaka umwana wiwe. Mbanze mvuge gatoya kwihamagarwa rya Aburahamu. Abasomyi ba Bibiliya bavuga ko Aburahamu se wiwe yari umudandaza w'ibigirwamana. Imana imusanga hagati muri ibyo bigirwamana. Usomye mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, Imana imusanga hagati muri ibyo bigirwamana. Ntawe ubizi, siho narimbi, ntawe ubizi ko nawe nyene atafasha se kubidandaza canke kubicura canke kubibaza canke kubibu. Imusanga muri ibyo bigirwamana nyene, itaranamuhindura izina akitwa Aburahamu. Iramuhamagara iti, Aburahamu, aritaba ati sawa. Iramubwira ngo va mu gihugu cyawe, va mu bwoko bwawe, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokorera. Turi kuvuga yewe, va mu gihugu cyanyu, va mu bwoko bwanyu, va mu nzu ya so, ugende mu gihugu nzokorera. Ibyo ukanga kubikoza, nzoguha umugisha. Reka tubasome niho twotumva neza igice cya 12. Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuguma nzomuguma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Uyu munsi agasanga utaho kuri isoko y'umugisha. Subira imbere neza,
uyu munsi agasanduku taho rw'isoko y'umugisha muri ibi bikorwa numvise ijwi ry'Imana icyo riza kukubarira niwagikora uragiye kuba isoko y'umugisha. Amen. Nibaza ko utabyumvise hasi ndabisubiremo uyu munsi kuri iki gikorwa numvise ijwi ry'Imana nijyavugana nawe ukumvira iryo jwi ugakora icyo riza kukubarira agasanga utaho muri isoko y'umugisha kuva uno munsi Imana iraza kuguhindura uba isoko y'umugisha. Amen. Iyo njya kuba wewe nari kuvuga amen. Va mu gihugu cyanyu, va mu bwoko bwanyu, va mu nzu ya so, ujye iyo nzokwe naho yaraza niwabikora nzoguhindura ubwoko bukomeye. Niwabikora nzoguha umugisha. Muraza murahabura ubwa mbere hariho kugira guhindurwa ubwoko bukomeye, ubwa kabiri hari guhabwa umugisha, gatatu nzokugira rurangiranwa. Nibaza ko hamuka inama y'abantu barurangirana, reka muge mukanyosha aho ngaho. Uriko urarangira umuntu hari aho uza wumva bavuga ngo muri bisi ukazoshika bisi irashika aho bita kwa Nyiricayenzi ucuduga amatiko ndakurangira iwawe ucuduga naho nyene kwande Nyiricayenzi yarabaye sa babaye bifuza kuba barurangirana kugira ngo barurangirane bivana nyene n'ibintu bivana nawe urabyumva biva ku kintu kanaka. Mu minsi yaheze hari aho bita ngo ni kwa Karimunda, ugasanga muri bisi ngo muransiga kwa Karimunda, ukagenda ngo muransiga kwa naka, umuntu akagira butike nini cyangwa alimantasiyo nini ukumva ngo ni kwa naka. Erega dushobora kuba rurangirana atagituma ntibikunda. Niyo wakorera inkuba n'igihe Aburahamu ukava mu nzu ya so no mu gihugu cyanyu no mu bwoko bwawe nzobuhindura ndakubwire rurangiranwa. Bimaze kuba bingahe mbere? Kumenya ntitwajyanye abantu b'Imana. Reba se dusubiremo. Dusubire ku murongo wa kabiri. Icya mbere nzoguhindura iki bwoko bukomeye. Kabiri nzogira nzoguha umugisha. Gatatu nzokugira rurangiranwa. Kane abandi bazogirira umugisha kuri nde? Kuri wewe.
ikigeretse uwuzomuherekeje wese nzogira uwuzokuvuma nawe nzogira Aburahamu acashira mu bikorwa iby'Imana imubarire ava hasi aragenda. Mugabo nanitekereje usome Bibiliya, reka turaba hanyene ku murongo wa 4 ukiri mu gice cya 12 avuga ngo nuko Aburahamu aragenda nuko Uhoraho amubarira. Mugabo twahananira umurongo umwe mubona havuga gutya sa turacana ku murongo wa 4 Loti agira sa hajana nawe nayo Imana yari yavuze Loti ajana nawe kandi mwitubana ko Loti yari umuhungu wabo. Imana yari yamubariye ko atapfa imiryango none ajyanye n'umuhungu wabo. Bibiliya ntitomora neza bivuga ko ari Aburahamu yamubariye ngo tujyane. Mugabo nawe mwibwira nka Nestori nti birashoboka ko asezeye umuryango burya hari abantu bizeye asezeye umuryango ati ndagiye niko Imana yambariye. Loti yoba yarumvise ati yotinda kwiherekereza inzu uwo mugisha nzowugeko aramwikurikiza. Muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru, muri uru rugendo rwacu rwo gukizwa, hari aho haza ibitwikirikiza. Umuntu agakizwa mugabo akarona kabasekuruza bikamwikurikiza. Umuntu agakizwa mugabo byo mukameremere ka kera bikaguma bimwikurikiza. Umuntu agakizwa mugabo iby'ubuto na jeunesse bikaguma bimwikurikiza. Umuntu agakizwa neza. Ejo bundi naratangaye mbese nari ko wabyiyizi ko kwari mu rubanza rw'ubugeni inabukwe w'umukobwa ariko arakira umukazana yaramubariye amajambo menshi amayaca aramubariye murazi ko abagore n'amajambo turafise tuzinze ko abagore muyizi ko mufise menshi. Hari aho umuntu akizwa mugabo akarimi karekare kakamwikurikiza. Hari aho umuntu akizwa mugabo urusaku rugaguma rumwikurikiza, amanyama akamwikurikiza. Loti bajana nawe ingaruka y'abahiye. Dusome muri iki gice cya 13 ahanyene mwitangiriro umutwe w'amajambo havuga ngo Aburahamu atandukana na Loti. Abafise Bibiliya muritonda muhasome neza kubera ko Aburahamu nakoze ibyo Imana yamubariye habaye urugamba. Bibiliya itubarira ngo abungere ba Aburahamu n'abungere ba Loti baratongana bapfa amaragiro. Iyo byakwikurikije hari bitaba kandi byari kuba. Iyo byakwikurikije hari ibyo bitangira, hari ibyo bizirira. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo Aburahamu agira umutima wo kubanguranya, naho ari we yari mukuru, naho ari we yari afise amasezerano ngo abwire Loti ati mwana wa mama goye gupfa amaragiro igihugu kiragutse incagurire ugahitamo kuja ibumoso nca ntubere iburyo, ugahitamo kuja iburyo nca ntubere ibumoso. Ushima rero ibintu bitwikurikiza byita imbere nk'akaguru kambaye ubusa. Ehe
mugabo ngo acararaho ati ko rero ubivuze ngo nicaruye ijambo yawe ngo acaraba ahantu rero hari imyaba hari ibigera by'amazi aho azoronka amaragiro meza indimiro nziza ati njambo yaha Aburahamu ati nta kibazo nawe maduka hejuru ku misozi mugabo igitangaza n'iki usanye mu gice cya 14 turi kumwe rero usanye mu gice cya 14 uzobona ibyagiye birakurikira niwashishikara ukitegereza neza ijambo ry'Imana uzobona ko Aburahamu akiri kumwe na Loti nta kintu na kimwe Imana yasubiye kumubona mugabo ahejeje gutandukana na Loti ukamanuka ugashika no mu gice cya 15 ngo Imana rero yasubiye iraza ivugana nawe. Haleluya. Kandi Imana kuvugana nawe uko yagiye abana n'Imana uko yagiye abana n'Imana uko yagiye abana n'Imana niko Imana nayo yagiye abana nawe imuhana amasezerano iratera ikindi gihe irashika n'ibyo yamubariye arabyara Isaka mu buryo bw'ibitangaza n'Imana. Abasomyi ba Bibiliya bavuga ko uwo Isaka amaze gukwiza nk'imyaka 12 Imana iramugeza iramutesta mwimuriti rero ubu naho mba uwo mwana wawe utanyene ukunda Isaka nyene kandi ukumumva wewe nyene ubwawe ugenda umutange kw'ikimazi cyo kose acanye cyo guturirwa n'uri uzomutangira ku musozi nzokwere. Usomye mucete Paulo yandikiye Abaroma arongowe na Mpwemu Yera avuga ngo yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo kw'Imana niyo yamutanze kw'Imana niyo yavuze ko kuri Isaka nyine ari amahanga yose azohebwa umugisha ni Imana ishobora no kuzura n'abapfuye devuwari y'iwanjye ni gukora iby'Imana aca agenda mu ntara. Twabibonye rero mu gice cya 22 mu gice cya 22 twasomye rero ingene yamujyanye ku butaka kandi amaze kumvira Imana uretse gusa ko wari ukugezwa Bibiliya yatubariye ngo yatura amajambo y'ukwizera ndabona ngo rijya jambo turyiyumvire yatura amajambo y'ukwizera ndagomba uyu munsi mu masengesho tugira tubwire no mu bikorwa tugira dukore twatura amajambo y'ukwizera. Isaka aramubaza none gada nibyigene yasize babandi turabiretse n'ingene byagenze turabiretse ubu rero ni babiri umuhungu na se none gada inkwi ngizi ngenda zikoreye umuriro ni wowe uwufise umwagazi w'intama wo gutaka kw'ikimazuri bica byumvikana ko ritari rya mbere Aburahamu atanze ibimazi kandi umwana we wa Isaka yarazi ingene bigenda. Iri jambo yabishuye rirakomeye yavuze ngo Uhoraho araza kwirondera umwagazi w'intama araza kuwirondera. Usubire inyuma gato yatura amajambo y'ukwizera abwira ya misore yiwe nimusigare ngaha turagiye twe n'uyu mwana tugiye hariya hirya gusenga turagaruka ntiyavuze ngo ndagaruka ntiyavuze ngo ndagaruka yavuze ngo turagira n'uwacu yasho baza kugira baraza kugarukana
umuhungu w'imyaka 12 wowe ufise ingufu zingana iki ku buryo mwibohana uri umwe ugaterura ku gicaniro uri umwe ariko abanditsi bavuga ngo yabanje kumutegura aramubwira ati mwana wanjye imana twabaye imana twagendanye imana nkorera yambariye uku Isaka atumiriza da kwari imana yabivuze n'uburenze gushaka aratekereza araboha nk'uko twabisomye ashira ku gicaniro Bibiliya tubariye rero ngo asakoye inkota byumvikana ngo Isaka na se babyumva kumwe bose noneho ijwi riva mu ijuru riti ewe Aburahamu nukoze ukuboko kuri uwo muhungu reka ibyo ndagomba ndabibona umiriza rero nyumviriza ewe muntu uri kuranyumviriza ndagomba ndakubarire ngo impande yawe hari ijwi nzinga impande yawe hari ijwi nzinga yawe muntu uri kuribaza impande yawe hari ijwi nzinga ndabona n'umuntu atabyumvise neza reka ntume wowe umwe iriho mwicara utari impande yawe hari ijwi nzinga hari impande yawe ugena abatunzi intege nkazo nabayeho nibaza ko bazi gutandukanya ishuri agapfizi n'imfizi cyane nyamara abatunzi b'impene hari haba agasuguru hakaba n'isuguru hejuru y'isuguru hari hari igihebe mu ntama rese zigende babyinshi mugabe icyo niko ndakwemeza ni kimwe ni uko impande yawe hari iki izo rero bimaze no guhotora amahembe kandi yabikiwe wewe usubiremo niho ubyumva impande yawe hari imfizi y'intama izo yaramaze no guhotora amahembe kandi yabikiwe wewe yabikiwe wewe yabikiwe wewe yabikiwe wewe yabikiwe wewe wowe cyane kuri esikariye zidumba hariya iyo mfizi y'intama yabikiwe wewe yabikiwe wewe mugabo bigusaba gutanga Isaka ariko kandi mbere yo gutanga Isaka biragusaba gutandukana na Loti nicyo kibanza ugomba ko amasezerano y'Imana gushikako ehe n'ibintu bigiye dukora ubu tubanze gutandukana n'ibyakurikije uburyo kabiri dutange Isaka Imana nayo ikitwereka imfizi y'intama aho yagiye amen yunamika amaso yawe mbega wowe byakurikije bimaze iminsi bikwipirikiriza n'ibiti ibikubuza gusenga Imana n'ibiti ibikubuza gukorera Imana n'ibiti ibyo mu kamere kawe ka kera byaturutse n'ibiti ibyo mu karonda ka sogokuruza byakwikurikije n'ibiti ibyo mu buto byakwikurikije n'ibiti
dupfukame abakozi b'Imana bagusenge. Imana yo mw'ijuru iguharire amaraso ya Kristo Yesu akweze. Ibyakurikije bibanze bije mu maraso ya Yesu, niho wobona kwemerwa mu nyonga z'Imana. Kandi wemewe mu nyonga z'Imana niho n'ijwi ryayo ryovugana nawe maze amatwi yawe akumva. Baguhaye ikaze.